nta muntu n'umwe atifuza gutera imbere, nta muntu n'umwe atifuza kubaho neza, nta muntu n'umwe atifuza kugira ikashe. Uno munsi turabandanya na ca cigwa c'inkoramutima c'ukugene tworonka inoti. Uno munsi twiga ku mumiliyarderi w'umunyamerika yitwa Warren Buffett. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Harya mbega none mwebwe aka kantu kagira gatatu mwakumvise? Guca bugufi, kurekuriranira no gusubiza hamwe. Ka gatatu ni iterambere wampaye inka. Ka kane nagasunuzo kuroranirwa. Voilà. Ubu turi kuri point ya gatatu. Iterambere. Twese tubwirizwa gutera imbere vyanka vyakunda. Nibaza yuko bafise amafime batabona imizagaza gumengo ntayo babona. Umuntu abona neza mu Congereza bavuga ngo kiriyari. Voilà. Murambaga manaya. Umuntu atambaye amafime nabarakubitako subscribe, akubiteko jeme, afyonde kukazogera, hanyuma caja ngaho yiraramire yumvirize gusa kayabo. Ndakurahiye uno munsi muriga mugombe mumeneke. Muri iki cigwa c'iterambere twigisha iterambere ry'umuntu ku giti ciwe, tukigisha n'iterambere ku rwego rw'igihugu. Ariko kugira ngo habeho iterambere ku rwego rw'igihugu hategerezwa kubanza kubaho iterambere ry'umuntu ku giti ciwe. Aho uzokumva ngo igihugu kiratunze kandi abantu baba muri ico bakenye, iryo aba ari iterambere rya fake. Ivyo biriho mu bihugu bimwe bimwe, sinokwirirwa ndabidondagura. Aho usanga akagwi k'abantu bake bagendera mu V8, mu Range Rover, bafise amazu akomeye cyane, bafise ngira ngo n'amahinguriro hanze y'igihugu, mugabo ibice 90% by'abene gihugu bakenye. Ibyo sicyo terambere ngomba kuvuga. Oya, mumbabarire, uno munsi sivyo mvuga ko. Ewe uno munsi nerekana iterambere ry'umuntu ku giti ciwe. Ndifuza yuko mu gihe kanaka wowe ufise iyi GMC. Mwene y'amajipe ndimukunda kuyabona henshi, sikuvuga yuko atabaho. Oya, nk'abari mu za Amerika barayabona, abari Burayi bakayabona, za Afrika y'Epfo bakayabona, abari za Nigeria bakayabona. Ariko mu Burundi nibaza yuko mwene izi modokari zitagwiriye. Hagwiriye amavewite mwe y'ababatama hariya. Voilà. Rumva vewite vraiment ni imodokari zabaye populaire, nizaba batama nyene. Ubwa mbere na mbere rero iterambere rihera mu mutwe. Iterambere rihera mu vyiyumviro. Umuntu amaze kuguruka mu vyiyumviro, amakufuri akavayo, basi ubutunzi abahejeje kuburonga. Jewe sinifuza yuko tumera nk'ababandi usanga iwaba abantu baracupiye, baramerewe nabi, ngabo bavukana baramerewe nabi, abize urabatize, mugabo nawe ugasanga ari umumiliyarderi hariya. Umuntu akaryoherwa nuko ashitse baza kumusanganira baramerewe nabi, akabereka ko basumba bose, agendera mu ijipe ya danje. Oya, ubwo sibwo butunzi nipfuza yuko twokwiga. Nifuza yuko twiga ubutunzi bw'ushayurana. Ibyo turaza kubibona mu vy'umuntu ari mu rugendo rumujana ku butunzi ategerezwa gukora. Ahubwo twifuza yuko mwebwe n'abavukanyi, abagenzi banyu muzohura umunsi umwe mukagira aka kantu. Murakabona? Aka kantu ni daje wampaye inka. Mudahura ari ku maguru nawe uri mwijipe washizemwo agaklimatizere. Oya, tugomba yuko mutunga mwese. Nico gituma tubabwira duti musabikanye ibi vyigwa n'abagenzi banyu kugira ngo nabo ubu bwenge canke ibi vyigwa bashobore
kuvyiyumviririza, kandi ndazi ko muriko murabigira. Imana ibahezagire. Ugutera imbere none bisaba imitahe minini canke bisaba ubwenge gusa? Urashobora guhera ku mutahe munini mu kanya gatoya ukabukorotse ukabushitse ku busa, nawe agashobora gutangurana umutahe muto cyane, umutahe ugayitse, ariko mu mwanya muto akaba afise umutahe ukomeye. Kugira ngo ushike ku butunzi, kugira utunge, kugira ube umutunzi, ntibisaba umutahe muremure. Bisaba ivyiyumviro, bisaba umwete, bisaba ukugumako, bisaba ukudaheba. Umuntu kugira ngo atere imbere biramufata umwanya, biramufata ukwihangana. Uwo muzobona ateye imbere mu kanya gato, ubwo butunzi bwiwe buba burimwo akabaza. Nka bamusanga baterura amahera harunze nk'amahera ya leta, bagaca bayiba bakikorera ivyabo. Rero kuza ubona umengo uwo muntu atunze mu mwanya mutoya, ariko ubwo ntaba ari ubutunzi bw'ukuri. Uno munsi twiga ubutunzi bw'ukuri, turabire hamwe ingene umuntu ava kuri zero akaba umumiliyarderi. Ivyigwa turaza kwiga ivyo umuntu yokwirinda gukora, n'ivyo umuntu yokora, n'ivyo umuntu na discipline umuntu yokora kugira ngo ashobore gutera imbere. Uno munsi rero tugomba twishimikize umugabo yitwa Buffett Warren. Uwo mugabo agira 8 kuri liste y'abantu 10 batunze cyane ku isi. Yavukiye muri leta zunze ubumwe za Amerika, ahantu bita Omaha muri leta ya Nebraska, hari mu 1930 inyuma y'ico bise la Grande Depression Americaine. Muri uyu mwaka hari igihe kibi cyane, abanyamerika bagowe n'ubukene, hariho crise économique yakataraboneka. Kino gihe rero uyu mugabo afise imyaka 93. Amahera afise angana n'imiliyaridi 137, hafi 138 y'amadolari y'abanyamerika. Nukuvuga 137.8 milliards de dollars. Aya mahera ni nka budget z'u Burundi inshuro zingahe? Muragiharura? Abanyabiharuro muri ngaha muragiharura. Rero niwe ngoma ndabereke ingene yatanguye, ivyo yagiye arakora, hanyuma dukuremo icigwa. Warren Buffett avugwa yuko afise amamiliyaridi arenga 100. Akiri umwana yaratinya cyane, ariko yakora urudandazwa kudandaza ku muryango. Yadandaza amafanta ku modokari canke agatembereza, aca ku muryango w'inzu kugira ngo bamugurire. Mu yandi majambo, nk'abana usanga bariko baratembereza amazi canke batembereza udufana. Yavuye ngaho aba umugwiza tunga mu bambere kw'isi. Mwumva akantu, ntiyatunze kubera se yari afise amahera. Mu yandi majambo, ntiyatunze kubera ibisigi, ntiyarose ubutunzi bwizanye, ahubwo ubutunzi bwiwe bwagiye burakura ku mwanya. Nababwiye ko yavutse mu 1930, mu gihe ivy'ubutunzi bitari vyoroshe muri Amerika, hariho ico bita la Grande Depression Americaine. Igihugu ca Amerika cari gikubititse cane mu vy'ubutunzi. Ico gihe yakuze abona ingene abandi bateseka kugira ngo baronke agahera kabatunga. Na nyarirya hari ikena ry'akazi. Vyaroroshe rero ko ashobora kumenya agaciro k'amahera. Se yari homme d'affaires asanzwe. Ibanki yahora abikamwo uduhera yarahomvye, aca aradukurayo, aca dukoresha muri bimwe bagura imitahe kugira ngo ashobore gufasha umuryango. Warren rero yari umwana atinya, mugabo ahoze, ariko agakunda gusoma ibitabo cane muri bibliothèque ya se. Niho rero ibintu vyo gukora business vyamuzamwo kubera ivyo bitabo. Acagomba mbere gushira mu ngiro ivyo yasomye mu ivyo bitabo. Sekuru yari afise akabutike gatoya,
aca musaba yuko yoza aratembereza amafanta ku muryango. Sekuru nawe aramwemerera. Aho yakora ico gikorwa afise imyaka 6. Yaronka inyungu y'amasente 5 ku mapake 6. Umwaka uheze atangura kudandaza amajojo, ibinyamakuru, hanyuma n'amakoka. Atangura kuronka inyungu yisununuye. Afise imyaka 11 muri ya mafaranga yaziganya, atangura kuzaragura imitahe mito muri societe yitwa City Service, yari societe y'ipetrol. Aho yaronka inyungu y'amadolari 38. Rero ibintu birahinduka aharonka inyungu y'amadolari 27. Arababara mugabo acararindira asubira gukora bisubiye kuduga gushika kuri 40. Naho rero yari yatanguye kuronka inyungu iboneka. Ivyo byo kugura imitahe rero vyahavuye bizimba, ntivyamworohera ko asubira kuronka inyungu, ariko bimusigarana icigwa gikomeye. Ati kutamenya uko ibintu biza kugenda ku munsi ukwirikira, iyo si ngorane yanje. Igikuru nuko menya yuko ndi mu rudandazwa nyago. Ati nanje nifuza yuko igihe kimwe nzoba mfise societe zikora bino bintu. Muri iyo myaka yiwe utwo tugorane yagiye aracamwo vyatumye yiga icigwa gikomeye. Ico gihe se yaciye atogwa kuba umu congressman canke nk'umushinga amateka. Baca bavaho hitwa Omaha baja kuba Washington DC. Washington DC niho Warren yaciye aronka akazi afise imyaka 14. Murabona yuko yagira ku gakinga. Umuntu agira ku gakinga ntagakengere, aho gakinga karashobora kuvamwe ibintu bikomeye. Niho gashobora kuvamwe umuduga mwiza, niho gashobora kuvamwe ijipe nziza neza cyane. Uko muri aho kazi ntiyigeze anezerwa n'umushahara bamuhemba. Niko guca ava ngaho aja mu kandi. Atangura gukora akazi kuko zaratanga ibijuruno, ibinyamakuru. Ico gihe atangura guhembwa amadolari 179 ku kwezi. Bivugwa yuko kino gihe ayo mahera yafata ico gihe yoba angana n'amadolari 3000. Ayo mahera rero yahavuye ayaguramwo ico bita pinball machine. Mu nyuma aragura n'iyindi akaza arakinisha izo machine. Ukwindwi yahera bakaronka inyungu y'amadolari. Mu nyuma yaciye adandaza za machine azironkako amadolari 1200. Muri ayo mahera acagura itongo ry'amaare 40. Iryo tongo yagiye kurigura Nebraska aho yavukiye. Aho yaguze iryo tongo afise imyaka 15. Abamubona kuva kiri umwana barabona yuko azohavavamwo umuntu akomeye. Mu 1947 amaze kuronka diplome ya Humanite, atangura kwiyumvira kugura imitahe nkuko yabitanguye. Ariko se aramwankira ati banza uje kuri kaminuza. Acaja kuri kaminuza yi Pennsylvania. Iyo kaminuza yayize ariwe yirihira amahera ava muri rya tongo yagura. No kuvuga ngo ryarimwe imirima. Yaciye aja kuri University of Nebraska ahiga Business Administration. Kuvuga ko yahize ibijanye n'ivy'ubutunzi. Agomba kuja kubandaniriza amashure kuri Harvard, ariko baramwankira. Mwumviriza akantu, uko kwankigwa kwiwe vyamuviriyemwo umugisha. Niyo umuryango wiyugara ahantu, uzomenya yuko Imana itakugomba aho hantu, ahubwo ikugomba handi heza. Yaciye yaja kurindi shure bita Columbia Business School, aho yasanze umwigisha yahinduye ubuzima bwiwe, uwo nawe akaba yitwa Benjamin Graham. Yakora urudandazwa rw'imitahe, kuvuga yari umunyamitahe, yari umu investisseur. Voilà, kakandi murakibuka ubutunzi bwawe buri mu bantu. Uyu mugabo rero yari umwigisha akongera akaba n'umwanditsi w'ibitabo. Bahura uyu Graham yarasohoye igitabo cyakunzwe cyane cyitwa The Intelligent Investor. No kuvuga ngo umunyamitahe canke umu investisseur w'ubwenge. Umutipe nawe Warren
yari afise indoto yo kuba umu investisseur akomeye. Mu yandi majambo ico gitabo cavuga intambwe ku ntambwe y'ukugene yoshika kuvyo yari akeneye ku ndoto yiwe. Rero yaciye aba umunyeshure mwiza wa Benjamin Graham. Graham acaba umuntu yamuteye intege atuma ashika ku bintu bikomeye nka se. Na se murumva yuko yamukoreye ibintu bikomeye. Ubutunzi bwacu buri hehe? Mu bantu. Voilà. Iyo atahura n'uwo mwigisha vyari kugenda gute? Amaze guheza master yiwe mu vy'ubutunzi, yari afise indoto yo guca atangura kudandaza ya mitahe ahantu hakomeye, ahantu hazwi, aho bita kuri Wall Street, New York Exchange. Ingorane rero yari imbere yiwe bwari ubuto bwiwe, voilà, naho yari afise ubumenyi mu vyerekeye stock exchange. Reka tuvuge urudandazwa rw'imitahe. Agiye mu bantu bakuze kubera yari akiri nk'umwana, yaratinya. Ahubwo bakamusunagura no kumusunagura bati genda hariya. Kubera uko gutinya aca yiga ivyigwa bijanye no kuvugira imbere y'abantu canke gukorana n'abantu udatinya. Ico cigwa naco bakaba bacita public speaking. Ukwiga ni vya mbere. Uko wiga ni kumenya ubwenge. Ukumenya ubwenge niko wunguka bigatuma uronka amahera. Benjamin Graham rero aca telefona Buffett kugira ngo amuha akazi muri societe yiwe idandaza ivy'imitahe. Hanyuma Warren aca aremera. Aca arakora ku kazi kandi agakora neza, agakora n'ubwizigirwa bwinshi. Aza araraba ingene bakora ibintu, buri kintu akagikora yitegereza ingene nawe yogikora akoze societe yiwe. Warren rero yaguma kwirikirana neza ivy'iyo societe ingene bipanze. Mu nyuma yaho hari ivyo batanguye kutumvikana ko na Graham. Bahavuye bahagarika amasezerano bari bagiraniye. Baca barasezerana, umwe abandanya ivyiwe uwundi ivyiwe. Naho biruko Warren Buffett yari yaziganije amadolari ari hagati y'ibihumbi 9,500 n'ibihumbi 175. Niko guca atangura investissement yiwe hamwe n'iyindi team. Ico gihe acaba umwe mu bamiliyardere isi yamenye. Yaciye asubira iwabo muri Nebraska, aho bita Omaha, aho yari afise imyaka 25. Aca atangura company yitwa Buffett Associate Limited. Ngo ntiyari afise ikibanza gikwiye yoshobora gukoreramwo iyo business, ariko yaciye akoresha ikibanza cari mu nzu yiwe. Aca atangura kuronka amahera yisunze ivyiyumviro yakuye kwa wa mwigisha wiwe Graham. Atangura kugura imitahe y'abantu basa n'abariko barahomba. Abantu bose bahomvye yacagura imitahe yabo. Ivyo bikorwa vyabo vyaba bihomvye yaca bigura amahera make. Murumva yuko kwaba ruguhombesha. Ivyo yavyise the Scullbutt. Scullbutt ni nk'akaya kantu gasigara ku isigarete. Murabona baje kuyinywa ko hasigara ko agasigarete gatoya. Societe rero igomba itembagare yaca yigura, murumva yuko yayigura make. Azi yuko azosubira akazidandaza, mbere agaca zidandaza amafaranga menshi. Ivyo yabikuyemwe amafaranga menshi cyane. Mu myaka 6 akora ico gikorwa ca Scullbutt, yazavuye ku bihumbi 105 vy'amadolari aja ku miliyoni 2.5 z'amadolari. Abandi ba investisseur rero bafise amahera menshi batangura kumurondera kugira ngo bakorane.
ariko bakagira ubwoba bamuravye ico gihe bo babona yuko angana n'umwana w'imyaka 18 naho yari afise imyaka irenga 20. Yarageze ahantu kwa kundi yazaragura vy'abantu bihomvye, yarashitse ahantu nawe biramwankira ntiyasubira kwinjiza nk'uko yahora yinjiza. Nukuvuga ngo igihuhusi catuma bahomba cari cahagaze. Ivyo ico gihe acara bihagarika naho yari yabikuyemwo amahera atari make. Abapartenere biwe baca barasezerana. Aho rero yaciye yinvestisa mu kindi gikorwa akoresheje imiliyoni 25. Ico nico yahavuye yita Berkshire Hathaway. Iki rero yashizemwo umutahe akaba arico camugize umumiliyardere ku rwego mpuzamakungu. Warren Buffett atangura kugura imitahe canke amashares. Voilà. Mu yandi makampani nka Coca-Cola, muri Apple, muri Coca-Cola, muri American Express, muri Wells Fargo, za Nike n'ahandi henshi. Nukuvuga ngo amasosiyete menshi ayagiramwo imitahe. Rero Warren ababaye umutunzi rurangiranwa. Mu mwaka w'ibihumbi 2008 aba umutunzi wa mbere kw'isi. Naho yabonetse ko afise ubwo butunzi yagumye ari umuntu aciye bugufi. Aha yari kuranyonga imodokari yitwa Cadillac XTS. Murabona ko yaraguze utuntu hariya Iyi modokari ku mahera yari afise akaba ari imodokari izimbutse gose. Yabaye umuntu yamenye kugira business. Iri jambo rero yavuze ni jambo ry'umuzagazaga. Yaravuze ati intambwe ikomeye umaze kugira canke uzogira mu buzima ni mariage. Aravuga ati ingaruka zayo ni nyinshi kandi zirakomeye kandi niz'ibihe vyose. Ati turetse iyo nta yindi ngingo nimwe uzofata ngo igire ingaruka kuri kazoza kawe nk'iyo. Aha arabivuga neza. Ati iyi ngingo niyo ngingo ya mbere ikomeye ku buzima bwawe. Guhitamwo uwo muzokubakana. Aha rero mana yanje iki kintu kirahambaye gose. Uvuga ngo kazoza kawe kaba kabi canke keza bifatanye n'uwo muzokubakana. Canke gahagaze kuwo muza mwarubakanye. Voilà. Numunsi turiga wampaye inka ni mundabire mutama. Iri jambo yavuze numva rihambaye cyane. Bavuze bati umugabo akomeye abwirizwa kuba ari kumwe n'umugore w'ubwenge. Derrière un grand homme, il doit y avoir une femme intelligente. Voilà. Iki nico Warren Buffett yagomvye kuvuga. Ufisiyere kwijyahe ugomba gushika kuki utarose umugore atahuriye rekwa ryawe agushigikira mu byo uri kurakora basha uzoshika kuri bike. Bibiliya ivuga ngo urose umugore abaronse umugisha uvuye ku Mana. Sinzi ivyo uri kurakora kumbure ushigikiwe n'umugore wawe, sinzi ivyo wifuza gukora kumbure uri kurarondera umugore atahuriye rekwa ryawe atahuriye uri kuraja. Nimba utaramuronka ntufe guhitamwo uko ariko kose. Urumva yuko ari ingingo ya mbere ikomeye ku buzima bwawe. No kuvuga ngo nimba uzokena bizovana n'umugore uzoba warongoye, nimba uzoba umutunzi bizovana n'umugore uzorongora.
abarundi nabo barayamara bati umuhusha atunga ahusha umugore. Mu ncamake ahanini twize ku bintu bibiri. Twize ko gushika ku butunzi ari urugendo, kandi twabonye yuko mu gihe uriko urakora ivyo wiyumvamwo bidasaba umutahe munini. Twabonye yuko intango ku muntu ashaka, ku muntu abona iyo ariko araja iba ntoya, ariko iherezo rikaba rinini. Andika muri komantere uti sinkeneye umutahe munini, uti jewe ubwanje ndi umutahe uhagije. Warren ati investissement ya mbere ukwiye kugira, ahantu hambere ukwiye gushira umutahe ni muri wewe nyene. Ati uko wiga niko wunguka. Banza wige rero. Icya kabiri twabonye yuko ubutunzi buri mu bantu, ubutunzi buri muri abo bantu mugenda muhura. Twabonye Graham akamaro yamariye Warren. Aha rero turahejeje kwerekana yuko ubutunzi bwawe bunyegeje mu bantu. Aka n'akarorero, hariho n'ubundi burorero bwinshi. Ndamaze gutahura ko ubutunzi bwanje buri muri mwebwe, bunyegeje muri mwebwe. Nanje ndavuga nti ivyo ari byo vyose njamiriye nkavuga nti hariho icyo Imana yandemeye kugira ngo ntange. Hariho abamiliyardere bakomeye bagiye kugaragara kubera ibi vyigwa wampaye inka. Voilà. Aka kantu ntimukibagire bagabo, aka karafise insiguro ihambaye. Twese twotera imbere. Uko mu cigwa gikurikira turaza kwerekana ivyo umuntu akwiye kwirinda n'ivyo umuntu akwiye gukora kugira ngo ashobore kuba umutunzi. Voilà. Iyo nayo ni discipline. Kurabira hamwe, ndabisubiremwo, ivyo utemerewe gukora n'ivyo wemerewe gukora kugira ngo ube umutunzi. Ukaba wibagiye kugira subscribe, ikore, ufyonde kuri jeme no kuri kakazogera, hanyuma wiraramire urindire icigwa gikurikira. Reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugarutse umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.